Haramutse Thomas turahera mu karere k'ibiyaga binini. Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo itangaza ko ineguye yivuye inyuma igitero ku ndege yayo y'intambara yarashwe n'u Rwanda iri mu kirere cya Kongo ejo ku munsi wa kabiri. Imenyesha kandi ko itagiye kurera amaboko. Mu itangazo ryashizwe ahagaragara n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru ejo ku wa kabiri, Kongo ivuga ko indege yayo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashwe mu masaha ya saa 11 z'umuhingamo Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko. Ku bwa leta ya Kongo, iyo ndege yatewe iriko irururuka ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'Igoma kandi ntiyigeze yinjira ku butaka bw'u Rwanda. Leta ya Kongo ivuga ko ico gitero cyongereye ku catangujwe n'igisirikare c'u Rwanda mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri nyene mu gisagara ca Kichanga, ariko kikaba caciye gisubizwa inyuma n'igisirikare ca Kongo FARDC. Kongo ivuga ko hagaragaye imirongo y'abasirikare bavuye mu Rwanda berekeza gufasha ibirindiro vya M23 biri Kibumba na Bwito. Leta ya Kongo ibona ko iki ari kindi gitero cy'u Rwanda kibonwa nk'igikorwa c'intambara gitumbereye kuburizamwo utwigoro tw'amahoro turiko turakogwa two gushira mu ngiro ivyumvikanywe ko i Rwanda na Nairobi. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hatangure igikorwa cyo kwandika abazokwitabira amatora mu turere two hagati no mu buseruko bw'ico gihugu, leta ya Kongo itera kamo amakungu ko ari ngombwa ko aremera u Rwanda n'umuhari M23 bagahagarika ivyo bikorwa bigamije kuburizamwo amatora. Itangazo rya leta ya Kongo rirangiza rivuga ko naho iri mu twigoro tw'amahoro ifise uburenganzira bwo kurwanira igihugu kandi batagiye kurera amaboko. Iri tangazo rishikirijwe inyuma yaho ejo ku munsi wa kabiri nyene leta y'u Rwanda yavuze ko indege y'intambara ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cayo, biba ngombwa ko igisirikare cayo kigwanyira mu kirere kiyirasa. Ku mugabane wa Afrika kandi leta z'ubumwe za Amerika yatangaje ko yagavye igitero c'indege gishasha kuri Al-Shabaab muri Somalia ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa mbere, yica abarwanyi babiri. Igisirikare ca Amerika kigwanira ku mugabane wa Afrika kizwi nka Africome cavuze ko ico gitero cakozwe bisabwe na leta ya Somalia. Cabereye hafi y'igisagara ca Haradere kiri ku birometero 396 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mogadishu. Caje gufasha abasirikare ba Somalia bariko baratana mu mitwe na Al-Shabaab. Haradere ni gisagara kiri ku nkengera z'amazi giheruka gufatwa n'inteko za leta ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa mbere. Muri Zambia naho abantu baharugwa mu majana ejo kwa kabiri baritabiriye umuhango wo kunamira umunyeshuri w'umunyezambia yafiriye ku rugamba muri Ukraine ariko ararwana ku ruhande rw'Uburusiya. Remekani Nyirenda w'imyaka 23 yari yagiye mu Burusiya kwiga amashuri y'ubuhinga bwa nucleaire, yinjijwe mu gisirikare n'abacangiro b'umuhari Wagner mu mwaka uheze. Akuwe mu ibohero yari yaciriwemo imyaka 9 ku vyaha byo gukoresha ibyayuramutwe aho yari mu Burusiya. Urupfu rwiwe mu kwezi kw'icenda rwarateye icuka kibi mu bya kidiplomasiya hagati ya Zambia n'Uburusiya, aho Zambia cisaba Uburusiya gutanga insiguro ku rupfu rw'uwo munyagihugu wayo. Ejo kuwa kabiri nyene Tanzania nayo yaremeje urupfu rw'undi munyeshuri wayo yari yinjijwe mu gisirikare c'Uburusiya akuwe mu ibohero, nawe yafiriye ku rugamba mu gihugu ca Ukraine. Ku mugabane wa Buraya abana 200 bariko barasaba ubuhungiro mu Bwongereza barimwe abari munsi y'imyaka 16 baraburiwe irengero aho bari bacumbikiwe ivyifata kibanza mu hoteli. Ibi biciye bivyura ibibazo bishasha ku kuntu
abashikiranganje bajejwe iby'impunzi bariko barabyifatamwo mu bihe haba haje impunzi nshasha aho mu Bwongereza. Umushikiranganje ajejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Robert Jenrick yaciye atumwa ko n'abashinga amateka ejo kwa kabiri nyene kugira ngo yisegure kuri ayo makuru y'abo bana baburiwe irengero. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yasabye kwitegeko yaharaniye mu 1994 akiri umusenatere cyo kugenzura inkoho n'abashobora kuzitunga ryemezwa kandi rigakurikizwa. Ibi abivuze mu gihe ababa muri leta ya California gushika bakigandaye inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije kabiri hakoreshejwe inkoho bwahitanye abantu 18 muri iyo leta. Yavuze ko mu gihe akirindiriwe kumenya amakuru ahagije kuri ubwo bwicanyi abashinga amateka bakwiye gufata ingingo zikomeye kuri ico kibazo c'inkoho. Abasaba gukora biruka n'umwanya kugira abenegihugu batekanirwe mu mihana yabo, mu mashuri, mu buzi hamwe no mu ngo zabo. Itegeko riziririza inkoho ntirishigikiwe n'abo mu mugambwe wa Republikane hamwe n'abaharanira uburenganzira bwo gutunga inkoho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, ayo namwe rero mu makuru yo hirya no hino ku isi yo muri iki gitondo. Aloyizi Bigirimana urakoze kuyatugezaho. Ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irihatira kuvugurura umubano wayo na Afrika. Abanyafrika ntibagire ubumwe, bamaze kugira ubumwe rero baheze barabe inyungu zabo aho ziri, bicare basaba ibyo bihugu ko baganira umuti muri munda, bakavuga bati ko mushaka ibi natwe dushaka ibi. Uyu ni Frederic Bamvuginyumvira yanonosoye ibyerekeye umubano hagati y'ibihugu, yigeze no kuba vice president wa Republika y'u Burundi. Uganda yo iritoza gucukura peteroli, naho mu kiganiro Americana turavuga ku kibazo cy'amabanga y'igihugu n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacyuye igihe. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere muri Uganda. Ejo President Yoweri Museveni yatangije imirimo yo kwitoza gucukura peteroli. Biteganijwe ko kuyicukura byanyabyo no kuyicuruza bizatangira mu 2025. Ignatius Bahizi araduhiye inkuru. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yatangije gahunda ya mbere yo gucukura peteroli ku kiyaga cya Albert mu karere ka Kikube mu burengerazuba bw'igihugu. Hari hashize imyaka irenga 20 kuva aho peteroli yabonekeye muri Uganda. Umuhango wo gutangiza gucukura peteroli wakorewe kuri rimwe mu mariba ya peteroli ryitwa Kingfisher, rigiye gucukurwa na kompanyi y'abashinwa icukura peteroli yitwa Sinopec. Sinopec yo mu Bushinwa hamwe na Total Energies yo mu Bufaransa nibyo byafashe isoko ryo gucukura peteroli ku kiyaga cya Albert gitandukanye Uganda na Republika ya Demokarasi ya Congo. Ikigo cy'abafaransa cyo akaba kizacukura iriba rya Tirenga naryo riri kuri icyo kiyaga. Ubwo yatangizaga iryo cukurwa rya peteroli, Museveni yavuze ko abakoloni b'Abangereza aribo babanije kubona ibimenyetso bya peteroli muri ako gace mu mwaka w'1920, ariko bakaba bari badafite ikoranabuhanga rigezweho ryo kuyicukura icyo gihe. Museveni yongeyeho ko akimara kugera ku butegetsi mu 1986 amasosiyete menshi yo mu mahanga yaje kumusaba kugira ngo ashakishe ubukungu bwa peteroli muri ako gace ka Uganda, ariko arayangira kubera ko Uganda ridafite abahanga bayo mu bya peteroli bashoboraga kumubwirisha ukuri. So I called back this shared video. I said, you people, I cannot sign an agreement with you. Ati nahamagaye abo banyamahanga bari baraje kumbwira ko nsinya n'abamasezerano yo gushakisha peteroli yacu, mbabwira ko ntashobora gusinya amasezerano nabo kuko icyo gihe nta muntu n'umwe nari mfite muri Uganda waruzi ikintu na kimwe kijanye na peteroli. Ariko nanone nahise nohereza abanya-Uganda bake kuja kwiga ibya peteroli mu mahanga, bagarutse nabahaye inshingano yo gushaka peteroli yacu, kandi nibo bayivumbuye. Iyo peteroli abanya-Uganda bivumburiye
niyo dutangiye gucukura uyu munsi. Some people who know something about petroleum. These are the ones who looked for this oil, these people here. Museveni yanenze impirimbanyi zo mu Burayi yavuze ko zarwanyije peteroli ya Uganda kugira ngo idacukurwa, cyane cyane inteko ishinga amategeko y'u Burayi ngo zivuga ko uyu mushinga uzagira ingaruka ku bidukikije. Abita abanzi b'iterambere muri Afurika, anasobanura ko ibibazo byose bijanye n'ibidukikije byasuzumwe bihagije mbere yo gutangiza umugambi wo gucukura peteroli. Umuyobozi w'ikigo cya peteroli muri Uganda, Ernest Rubondo, yavuze ko nubwo uko gucukura peteroli bigiye kubera ku kiyaga cya Albert gisangiwe hagati ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitazagira ingaruka ku bukungu bwa peteroli bwaba buri ku ruhande rwa Kongo. At the western end of this field, you still have more than 10 kilometers before you reach the border with the Democratic Republic of Congo. Ati ku mpera y'uburengerazuba bwaho dutangiye gucukura peteroli hari ibirometero birenga 10 mbere y'uko ugera ku mupaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iriba rya peteroli ryacu ritangire ku nkombe y'ikiyaga cyacu rikagenda ibirometero 3 imbere mu kiyaga kandi n'ibirometero 2 munsi y'ikiyaga. The land here is 2 kilometers into the ground. Hari ibihuha na raporo byaturutse muri Kongo bivuga ko Uganda iramutse itangiye gucukura peteroli yayo izanyunyuza peteroli ya Kongo kuva umutungo usangiwe mu kiyaga cya Albert aho ibihugu byombi bihuriyeho. Nubwo gucukura uyu mutungo byatangiye umunsi, biteganijwe ko peteroli ya mbere izasohoka mu mwaka wa 2025 nyuma yo kubaka umuyoboro uzayageza mu masoko yo hanze wiswe East African Oil Pipeline unyuze mu nyanja y'Ubuhinde muri Tanzania, kandi hubatswe n'uruganda rwo kuzayitunganya aho mu karere ka Kikube aho yatangiye gucukurwa. Uganda na Tanzania byashize umukono ku masezerano yo kubaka umuyoboro uhuriweho uva Uganda ugana ku cyambu cya Tanga muri Tanzania, kandi nk'uko ibihugu byombi bibitangaza uyu muyoboro uzaburenga ibirometero 1400 uzanaba ari wo muyoboro wa peteroli muremure cyane ku isi. Biteganyijwe ko uyu muyoboro hamwe n'igisata cya peteroli muri rusange muri Uganda bizahangira imirimo ibihumbi n'ibihumbi mu karere kose ka Afurika y'Iburasirazuba, kandi bikazagabanya ibiciro by'amavuta mu karere nk'uko abahanga mu bya peteroli babitangaza. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Tuve muri Uganda tujye mu Rwanda. Iteka African Cultural Festival ni serukiramuco ryo kwimakaza umuco nyafurika izamara iminsi 3. Iratangira uyu wa gatatu i Kigali ku munsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe nyine umuco nyafurika. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye yakurikiye ejo ikiganiro abayiteguye bagiranye n'itangazamakuru. Ico kiganiro cyabereye ku kigo ndangamuco c'abafaransa giherereye mu gisagara ca Kigali muri komine ya Kimihurura akarere ka Gasabo mu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Abarongoye ishirahamwe Iteka Youth Organization bateguye ico giteramo batanguye batigura ibiteganijwe. Abacitabira barimwo Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, Abagande n'Abanyakenya. Yannick Niyonzima arongoye Iteka Youth Organization kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Igiteramo giteguwe azoba arimwo abahanzi batandukanye, azoba arimwo imbyino gakondo, azoba arimwo umuziki w'Afrika na expo aho abantu bashaka kubona ibikoresho bitandukanye bashobora kwihitiramo made in Rwanda n'ibindi bikoresho bitandukanye. Azoba arimwo défilé de mode, fashion show, imyambarire, imikenyero, imishanana, imbega n'ibindi. Niganze Rieve umuyobozi w'umugwi Iganze Gakondo Group yo mu Rwanda avuga ko intumbero y'ico giteramo ari ukwigisha abana n'urwaruka b'Abanyafrika umuco wabo.